yanka gukora ivyo baba bamutegetse, agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki. Uwo si umusirikare w'umurundi. No, hano noca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, mbesubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari, baramize akabuye k'abagabo, kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize, ubu babita papa Burundi. Muri Centre Afrique babita papa Burundi, so kubera bagiye kuba abapapa, nukubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na Centre Afrique siyo yari yororo, mugabo bagiye ngaha muri Kongo induru zikavuga, ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu ku mubanyi. None iyo ntambara iri Kongo, umutekano uri Kongo kugarura, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bavyorosha, canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikare imice, babwire yo kuja kuri Kongo, muri Kongo kugarana y'amahoro mu mutekano ari amakosa. Kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia, kubera ko atari amakosa kuja ahandi, amakosa yoca aba ngaho. Wumva ivyo n'ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse, naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro, hama ukagenda ukikorera iwawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Rero igisirikare ndakizi, ndakimaze imyaka 37. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo, batazi n'ingene cyubatse. Rero ndakizi n'ingene cyubatse, mvuga ivyo nzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo. Murakoze. Nkuko nagiye kubyumva itangazo ngira ndabasomere, hanyuma nashaka kubaza ikibazo kimwe canke bibiri bijanye n'ivyo nyene. Itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare. Urwego rwo kw'inabansi rw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 guhera igihe cy'isaha 1 z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, rwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga, komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kw'inabansi rw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho rwatakaje ivyo bikoresho, u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nk'uko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kw'inabansi rw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, byongera ryifuriza gukira bidatevye
abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rw'ubunabasi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize uwubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande ataryo vyononye. Murakoze. De presse sur la situation d'incendie qui s'est manifestée hier soir. La Force de défense nationale du Burundi communique à l'opinion tant nationale qu'internationale que les explosions entendues ce mardi, le 31 mars 2026, vers 19h, dans la capitale économique Bujumbura, étaient à l'origine d'un incendie survenu au magasin de munitions de la brigade logistique se trouvant dans la zone Musaga, commune Mugere. Les explosions occasionnées par l'incendie ont causé pas mal de dégâts en matériel humain. On dénombre 13 personnes civiles qui sont décédées, blessées 57 personnes, dont 54 civils et 3 militaires, des maisons endommagées dans différents quartiers, ainsi que des véhicules de particuliers, des équipements et des installations militaires brûlés ou endommagés. Face à cette situation, la Force de défense nationale du Burundi tranquillise la population. Malgré les pertes subies, le Burundi reste debout avec ses capacités de défense pour garantir la paix et la sécurité de notre chère patrie. Il profite de cette occasion pour adresser ses vives condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont en train d'être soignés dans les différents hôpitaux. La Force de défense nationale du Burundi demande à toute la population burundaise de rester serein et calme, de signaler le plus vite possible à l'administration et aux forces de l'ordre tout engin non explosé, vu et de ne pas surtout le manipuler. La Force de défense nationale du Burundi reste engagée à accomplir sa mission régalienne conformément aux prescrits de la loi. Je vous remercie. Ikibazo ca mbere ndacishure. Mireille yabajije ati ko isanganya tuvuye ko ryavuye ku muyaga nkuba. Ati none ishyirahamwe rigideze ryoba rishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo byo gushumbusha igisirikare bwa mbere rigideze n'ishyirahamwe rya leta, ama igisirikare naco n'iki gihugu. Sinumva uworiha uwundi. Iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda. Ivyo vyose ibyo vyononekaye bizosubirizwa. Iyo azova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri ejidezo, yavuye mu bindi. Aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira ejidezo. Isanganya rishobora gushika, ntawe urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa regidezo, kica kibazwa nyene kuronkoswa uwo muyaga nkuba. Rero bose niko ndavugira regidezo, mvugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Mugabo ivyo rero vyose tuzoja kwitwarira regidezo kuko vyabaye inyuma ya konteri. Urumva ishobora kuba ari insinga zari zishaje,
canke vyandutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyagankuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba surintensif, ugaca usanga harabaye isanganya. Rero aha sinovuga ngo Regido tuzoshaka kuyitwarira namba na gato, ni ishirahamwe rya leta, igisirikare c'igihugu, ivyo vyose ni isanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, itavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta vyo gutana ku mirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa vyabaye, kuko vyari ibigwanisho bizimvye bw'uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyononekaye yuko ari vyinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Urumva rero ntitwoca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni ukuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyononekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira vyovyo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu, kuko twabivuze mw'itangazo, ivyo ni hamwe, ni mw'ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi y'igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko ahoye ni hamwe, hari amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwijuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni ibitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha uno munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise ingufu nke. Rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera, ntihabura uwo bafata canke bica. Mumva yuko ata bintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye. Ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga aba bari aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nkabije biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremeshe rero yuko atari byo, ntabavuye hanze bateye namba. N'umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare, hanyuma bica biraturika, kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe, ico bita départ na arrivée, nta ibintu byo gusubizanya échange de coups de feu. Aho rero kubazi abafite utuntu dukeye tw'ibijanye na gisirikare baca bavyumva, kandi n'igihe ndabibabwiye baca babitahura, barona yuko vyari vy'ukuri. Abo bariko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu bari baracika ivutu bahunge. Mugabo aho tugiriye kajya kantu umwana nabonye yuko benshi babisamye neza, bakaba barumva ivyo ari byo kandi barabitahura, ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka. Ati abasirikare banse kuja muri Kongo yuko ari bo babigize. Umusirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, niba ari umusirikare w'umurundi. Mu nyigisho duha abasirikare, bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka, niwe twakiye. Nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora, wumvise utabishimye hariho umwanya baguha, ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro, kuko umusirikare ni umuhamagaro. Usanzwe utari umuhamagaro wiwawe uca uzinga ikoti ukavuga uti nasanze narihenze, nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu gisa. Barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubiriyeho. Rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse, agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, uwo si umusirikare w'umurundi. No, hano mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi.
umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, ndabisubiyemwo, abasirikare b'abarundi ni intwari, baramize akabuye k'abagabo, kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize, ubu babita papa Burundi. Muri Centre Afrique babita papa Burundi, so kubera bagiye kuba abapapa, ni kubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na Centre Afrique siyo yari yororo, mugabo bagiye ngaha muri Congo induru zikavuga, ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu ku mubanyi. None iyo ntambara iri Congo, umutekano uri Congo kugarura, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo byorosha, canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikari imice, babwire yo kuja kuri Congo, muri Congo kugahana y'amahoro mu mutekano ari amakosa. Kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia, kubera ko atari amakosa kuja ahandi, amakosa yoca ngaho. Wumva ivyo ni ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse, naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro, hama ukagenda kwikorera iwawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Rero igisirikare ndakizi, ndakimaze mu myaka 34. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo, batazi n'ingene cyubatse. Rero ndakizi n'ingene cyubatse, mvuga ivyo nzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo. Uwundusha kukimenya azocaza tuvugane, tuyage, tugire deba uveye. Yansi inazoca neme aho tihwe. Ikibazo ca kabiri, Alain, amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni kibazo kitoroshe, kandi uko kimeze amakamu ko yari ameze kera. Duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hatanguye aya makambi mubona za Kamuha, je kambi yo mu Ngagara, izi kambi za Batayopara za Bazi, habeye amasanganya kare zigitangura, nta mihana yari hegereye. Je nije mu 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi Muha, nta muhana numwe wari uhari. Gushika kuri Petit Seminaire, umuhana wa mbere yari Petit Seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera, ndetse tucikukira 62. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose. Muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga iyaguye atamihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo, hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngitekane, bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere, hanyuma bacabaza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi, imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo. Mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba, babona yuko ari urukiza. Muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi, ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda. Ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse, imihana iri kure gatoya. Mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwamazi. Nkaca nico n'ubyaye buza ati none amakambi azokwimuka, abise abubatse sinzi mu mategeko
himuka ubuju bwa mbere canke ubuju bwa nyuma. Uwo gusanga mw'itongo akubaka neza agaca akubwira ati mbise uhave, wewe woca uhava canke havaho ubuju bwa nyuma. Ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo si ivyigwa binini. Ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico gituma rero ivyo no kuvyitondera, kandi inyishungira muca muyumva. Baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaha, yo kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe, kuko ikambi iri ngaho kugira ikingire imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe, kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo ba mwebwe abo muvukana. Nta musirikare aratwara urbanisme. Urumva usanzwe yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe. Umugabo rero amasanganya nkaya yatanguye gushika, tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashika abantu tujejwe gukingira, biratubabaza. Umugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura, none bubika ahantu hatabona. Hageze mw'ijoro uja kubitora bobitora hatabona. Erega kura si ukuvuga yuko icifata ikasi nisanganya rero risha ibubiko amamagaze ari n'ukura nyene. Ahubwo umuntu aciye kura wewe mw'ijoro bobitora gute? Uhava utwara n'ibitari irajamwo. Uwagutumye iki kibazo yaguhenda ntavyavye si umusirikare. Kura irajamwo mu magazi, ahubwo no gucungira yuko kura iguma imeze neza. Hanyuma ikindi naco, yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intuze vyo turabizi, mugabo sinobirinda kubibadondagura. Mugabo mumenye yuko kura rero ijamwo. Nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira rubona. Ibitabikwa ahari umuyagankuba birazwi, ubwo navyo nyene ntikibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe, hariho ibiki Bujumbura, hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga. Ubushuhe burashobora kubushuhisha naho ata muyagankuba uba uriho ubitse nabi bugaturika. Mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation, turazi ingene tubigenza kuko hariho abavyize biga ivyo nyene. Ibisasu vyaguye mu mazu y'abantu boba barabinyegeje. Urakoze umuntu yabajije ico kibazo agize neza cane. Ni kakamo twateye. Umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangi iwe canke ahantu hanyegeje ntahore, agahora ngo arakibitse, nta muhinga wavyo ndabizi ariho mu gisivili. Gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiyeko, kuko bene ibi bifise abahinga. Naje sindi umuhinga wavyo, muga ndazi ingene vyitwa, ndazi n'ingene bikoresha. Mugabo ndakibonye haje naje ntaco ntegura, ariko uzompamagara ngo nze kumutegura. Hariho abandi babinonosoye, nca ndamutumako naho coga iwanje, nca ngira nti ntihagire uwukorako ngaca ntuka. Rero uwoba yakibitse yikwege itara mu gashamba, ko ntaco cogikoza, atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana n'abiwe. Rero mudufashe gutera akamo
bumve ntihagire uwugira sindabibazwa, ntihagire uwuba intagondwa, kuko ni igihugu cacu turagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose. Umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangu iwe canke mu nzu iwe, ko numvise hariho n'icaguye mu modoka batubwiye bati y'umudokiteri, bati ingo twace turungika baza kugikura, yaciye afuka arareka niyo modoka ntiyasubiye kuyijamwo. Niko bimeze, ati distance ihari hagati y'ikambi n'abenegihugu birahari, aho norinda twoja mu bitaro. Mugabo ndazi barakunda kubivuga, iyo baravuga ngo ati uruzi ni metero 150, uruzi nk'ikiyaga ni nk'imetero 150, nibaza n'ikambi mu bisanzwe kugira ngo umuntu atekane yuko atoja munsi y'iki. Nivyo mvuze mugabo ntaho nabisomye vyanditse, ariko kugira wikingire habijya bisasu urabona yuko bifise intuze ndende, mugabo nk'umuntu atari kure atari yegereye ego kimushikiriye urumva iryo nisanganya ni ya accident. Mugabo uwegereye cyane nawe abafise ico numvuga amahirwe mabi menshi kugira ngo agire isanganya gusumba ubu bari kure, kuko iyo uri kure gishikayo n'ubukari bwagabanutse, niyo kiguye usanga atakikugize, mugabo wewe uri hafi kiragutema. Hari uwabajije ati none bizogenda gute ababuze ivyabo, imiduga, amazu. Mwumvise yuko n'igisirikare cabuze amazu n'ibikoresho vyahije nyene, ubwo yashobotse tanwe kuvuga ngo tugire sinzi iki kibazo ntacyo nobishura kuko sindi umuhinga wako, mugabo iconze ivyo bikoresho vya gisirikare nta silence bifise. Imodoka za gisirikare zirafise silence, ivyo navyo babituma ko kugira bigwanya umwansi, none bishitse bigasohoka ata mwansi biteye, umva nta silence iri. Mugabo ico nosaba abarundi baravuga barakunda kuduhamagarira kugirisha ico bita assurance y'amazu n'imodokari. Tugiye mu makompanyi ya assurance nayo go kinga impanuka zikunda gushika umuntu utaziteze. Nibaza rero nk'ufise inzu iri muri assurance yuko ashobora kugira declaration, kuko iyo nisanganye muzindi, kuko siwe yabishatse ntivyamuvuyeko natwe ntitwavyatuvuyeko. Rero nico gituma bahamagarira abantu ubundi ati amazu yanyu sinumva ingene umuntu agisha assurance y'imodoka akareka kugisha assurance y'inzu yiwe, kandi inzu nizimvye mugabo niyo bakamake ku modoka ari washaka. Rero twoza turagerageza, kuko hashobora kuza n'igihuhusi kikagutwara inzu, kigutwaye inzu igihuhusi urihishana. Urumva rero amasanga nkaya ni ibintu usanga rero tudategekanya kugira ngo tugirishe assurance. Assurance y'ibigwanisho ku isi yose naho babigirira, mugabo sinzi ko azovyiga mu nama nshingamateka bagashiraho assurance y'ibigwanisho, murabatuma nibagira ati nimushiremwo ibi hashitse bakabishiramwo, bizoba ari amatavuga y'amavuta. Mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyakunda gushika mu gihugu cacu. Kuva jewe naruka sinebumve isanganya nk'iri n'ubwa mbere rishitse, muga no mu bindi bihugu biramaze gushikaho, mbere nko muri za Congo Brazzaville yarashitseho byatukije inganda nyinshi gusumba twebwe. Imana yarakinze naho mwumvise ibitigira bingana ho habaye ibihumbi n'ibihumbagiza, twebwe Imana yarakinze, Yamana dusenga yaradufashije. Ico no kwita amadega yabaye nkuko mwabibonye byari bisohotse, iyo bigira nkuko byari bisohotse ingana zari dufite. Rero Imana yatumvi irakinga, bamwe bararokoka, abo nabo yahamagaye twavuze yuko twahujije n'imiryango yabo. Ngira ngo ibibazo byose nabishitse.